bakunzi b'ijambo ry'Imana turamukije amahoro y'uhoraho. Mu ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 5 umurongo wa 4 n'uwa 5 eka n'uwa 6 handitse ngo aheje kuvuga bari ya Simoni atigira mwidamba muterere isenga zanyu murobe. Simoni amwisha aterega mwigisha twakeshe ijoro ryose twatamye ntaco twafashe ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baruwe ifi nyinshi cyane insenga zabo zigomba gucika. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira ndakwifurije kuronkera aho wari wabuze no kuronkera abandi baburiye. Uhoraho guha umugisha harya nyene wavuga uti byase byaheze kabaye. Uhoraho akwereke ko bishoboka. Wizere ica kubariye. Wemere kwihana, wemere gukurikira ijambo ryiwe. Aho nyene bavuga ngo ntibishoboka, Uhoraho agiye kukwereka ko bishoboka. Suye kukubarira ngo Uhoraho aguhere aho wari waburiye, aguhoreze aho wari waririye, akwambikira aho wari wamburiwe, agutera iteka aho wari wakengerewe. Imana iguha umugisha ugira ibihe byiza wewe n'abawe no mu vyawe. Murakoze.